nagira ntange umuco kubenda igihugu abari ngaha n'abariko baradukurikiranira kure yuko hariho itegeko ry'umukuru w'igihugu rishinga igisata cy'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi kijejwe abasirikare batama ku kazi. Nuko baca bavuga gusa abo bazohabwa inyigisho burya n'abakukurutse bamara imyaka 2 bari mu rwego sibo bonyene. Uwo n'umuco wa mbere ngira ntange. Hanyuma yasimbije avuga ati mbega ruzojamwo bande mu urwego rwo kwivuna abansi yo kurarondera abakozi ntiruraba imigambwe canke yindi migwi baba barimo n'abarundi. Bazobara abarundi bari hagati y'imyaka 18 na 25 kandi babishaka. Umva rero ngira ngo n'abandi bose boba bari bafise amakenga kw'ico kibazo nibamenye yuko abo bantu bazobara abarundi bari hagati y'imyaka 18 na 25 babishaka kandi babishoboye. Bazokora ibibazo kugira ngo tumenye ubumenyi bafise hama baronswe imyimenyerezo novuga isa yegereye n'imyimenyerezo y'abasirikare kuko bazoba bagiye gufasha bikenewe abasirikare. Umva bazogira imyimenyerezo yegereye y'abasirikare. Ntibazoronswa imyimenyerezo gusa bazoronswa n'inyigisho zo kunda igihugu. Hama bahejeje iyo myimenyerezo bazohereza basubizwe mu buzima bwabo bagende barangure imirimo yabo mugabo bazozwa barabatuma ko babasubirishamwe izo nyigisho kugira ngo bikenewe baze gufasha bikenewe. Hama inyigisho bazozironswa mu bigo bizotegekanye. Urwego rwo kwivuna abansi rw'igihugu cy'u Burundi ruri kwica mugabo burya ikibazo cy'umutekano n'umushikiranganya kuba umushikiranganje yabivuze hara mu ruganda ntibacuye. Birakenewe yuko umwene gihugu wese afasha abinderetsi aba ugutwi n'amaso y'ugo rwego ahereye kugira ngo ari icabonye amenyeshe ababijejwe. Cyane cyane nico tuba ronderako kugira ngo badusahirize cyane cyane mw'ivyo bikorwa. Hanyuma ntawubizi uko ubu umutekano uri itumenya neza inyuma y'imyaka 10 canke 20 yuko ari kuzoburi n'ugutegekanya hamwe igihugu covogerwa kizobe gifise abantu bateguwe bashobora kugikingira mu mwanya wo no mu gihe